Hirya y'itariki 16 Gitugutu igihe yari mu nama nkenguzamateka umushikiranganje w'abakozi n'akazi yarongeye guha umwizera abakukuruke. Yavuze ko bazoronswa umushahara wa nyuma bari bagezeko igihe bakukuruka. Twibukanye gato bavyemerewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yarahirira kurongora Burundi mu 2020. Imyaka ine iraheze abakukuruke batararonswa ivyo bemerewe. Mbega vyoba vyankiyehe? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe kuri uyu wa gatanu. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yarashikirije icifuzo afise ku bijanye n'ingene abahoze ari abakozi ba leta bagiye mu karuhuko k'izabukuru bobandanya kuronswa umushahara ungana n'amafaranga bari bagezeko imbere yo gukukuruka. Iyo nkuru yakiriwe neza mu bakukuruke, eka mbere n'abandi banyagihugu barashima. Icizere c'uko iyo ngingo izoshigwa mu ngiro cariyongereye muri Ntwarante 2022 igihe hategwa umukono ku itegeko ryaje rihindura iryari risanzwe rihari ryaraba ku bijanye n'intunganyo y'ivyo gutegekaniriza kazoza abakozi. Mu kwa 11 k'uwo mwaka nyene haciye hategwa umukono ku itegeko rigenga ishigwa mu ngiro ry'iryo duhejeje kubabwira. Ikibazo nuko atacakurikiye. Mwigisha Frederic Nimarubusa yanonoseye ibijanye n'amategeko yo gutegekaniriza kazoza abakozi yaraganiriye na Yaga kuri ico kibazo. Yavuze ko ibijanye n'uburyo butegekanirizwa bakukurutse bigengwa n'indinganizo yashizweho mu 2013 haheze imyaka 11. Aho rero ngo iryo tegeko ubundi ryogiye rirahindurwa buri myaka 3 canke 5 kugira rijane n'ibihe. Gaspard Kobako umukukuruke yahoze kandi ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi avuga ko ubushikiranganje bwose bwegwa n'ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo bukwiye kuja hamwe bugakorana ngo yoba ari kugira bushire mu ngiro iryavumerewe n'umukuru w'igihugu. Kobako yaribukije kandi ko nko mu 2023 mu kwezi kwa gatandatu hari abakozi ba leta bakukurukijwe batiteguye. Vyumvikana ko bari mu bakeneye kuronswa amafaranga ya pension angana n'umushahara bari bagezeko imbere yo gushirwa mu zabukuru badategujwe. Hirya y'ejo kandi abakenguzamateka barashikirije impungenge umushikiranganje ku kibazo kijanye n'abakukuruke bafise amadeni mu mabanki. Babivuze kubera abakukuruke bagiye mu karuhuko k'izabukuru ku myaka 60 kandi bari kugenda kuri 65. Umushikiranganje Venuste Muyabaga yarabahumurije. Ico kibazo kiriko kirigwa aho abo bakukuruke bazoronswa umushahara wa nyuma bari bagezeko. Naho yabivuze, Venuste Muyabaga ntiyatanze ikiringo bazotangura kuronswa kayo mafaranga. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Musenyeri Bonaventure Nahimana wa diocese nkuru ya Gitega yarabajijwe ku kibazo ca Emilienne Sibomana wa munyamabanga wo kwishuri Christ Roi y'Igitega. Mushobora kuba mwibuka ko yagirije Patiri Laurent Ntakirutimana umuyobozi w'iryo shuri ko ashurashuza abanyeshuri bikarangira ari wafunzwe. Mu nyuma arambikwa izera ariko aguma afunzwe. Rero Musenyeri Nahimana yishuye ikinyamakuru La Croix gikorera i Roma mu Butaliyano ati barihenda abibaza ko Ecclesia Katolika yoba yagumyireza amaboko mu kibazo ca Emilienne Sibomana. La Croix kivuga ko ico kibazo ca Emilienne Sibomana camaze gushikanwa i Vatikano kwa Papa. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Light for All rikorera mu Buganda no mu Burundi niyo ryashikanye imbere ugwete rusaba Vatikano gukurikirana hafi ico kibazo. Igihe yari karishura ibibazo by'abakenguzamateka itariki 16 Gitugutu 2024 Igitega, umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yarabajijwe ku bakozi bahembwa badakora canke batanabaho. Yishuye ko ku bantu babonetse ko bari muri ubwo busuma bagahembwa ayo mafaranga bamwe bishikanye hama baremera kuyariha. Hari ikindi kibazo kijanye no kunganisha umushahara ku bafise impamya bushobozi zingana kitabayemo umuco mu gisata c'indero cashikirijwe umushikiranganje. Yaremeye ko habaye dukosa ngo bitiranije amategeko kuko bakoreye ku mpamya bushobozi D7 kandi bategerezwa gukorera ku mpamya bushobozi y'uwahijije kaminuza. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kuwa mbere.